ubumera ku mbuga yanoza ko ari uramukiwe ndabaramukije mwese dutangiye space y'uno munsi mwaramutse bumera ndashimiye semerera gize iki cyiyumviro cyo kuduhuza kugira ngo tuganire kuri iri jambo ku bwanje mbona rikenewe cyane kuvugwa muri iki gihe cyacu. Mwatubagije ngo tuganire ku gituma abanyepolitike byabananiye guhuza. Ngo ndavuge mu majambo make nta n'umwanya muremure nza gufata kuko twese ndibaza icyatumye duhura hano nuko ukuntu Burundi buriko buratwagwa n'ibiriko birabubamwo twese bitubabaje. Turifuza kubona Burundi bwacu butwawe ukundi kuntu bufise iteka mu makungu, umurundi ahari yumva ari fier yo kuba umurundi, igihugu ciwe kiva kuri rwa rutonde hamwe bamwe bagishira muri classement mondial tukaja handi hantu. Nibaza ko icyumviro nyamukuru cyadukoranije ari ico. Inshallah. Rero kuba abanyepolitike ngo kuri iki badahuza, kudahuza kwabo gufise ingaruka hanini nizo twari dutegerezwa kuganirako. Mbe ingaruka yavyo ni yahe? Ni yuko ubutegetsi buhari iki gihe buca bugira inkomezi kubera ko abanyepolitike babugwanya byabananiye ko bayishobora kugira ikintu bahurizako, kuko ihangiro bafise ni rimwe atari ubesha yiyorobeka muri bo. Ihangiro nuko burya butegetsi buhinduka. Rero kubuhindura nibaza ko hari ibintu muri byinshi bituma tutaja hamwe. Abari muri opposition hari ukuntu ibintu benga byaravangatiranye. Aba activiste social aba bavuga ko bari hagati y'akazi na muntu, ugasanga leta ibafata cyo kimwe nabo muri opposition. Kandi nabo nyene bari muri opposition ukamenga abanyepolitike muri opposition bagomba kwivanga n'abactiviste sociale ku buryo usanga umenga nta ruhande rumwe rubona ngo mbega ninda ari imbere y'uwundi. Kuko kugira igihugu gihinduke nuko haba ivyiyumviro vya politike biri clair, umwe wese afise ico akabanza kuvuga ati jewe muri jewe uko nibona ndafise ubushobozi, ndiyumvamwo n'ishaka ryo kuba perezida w'u Burundi ashobora guhindura ibintu ntibisubire kumera uko bimeze. Rero kuba activiste sociale reka ndabavuga amazina kuko bo ntaco bitwaye, nta bijana bya politike baharanira. Turafise Pacifique Ninazwe, turafise Semerera nguyu hano avuga ko ata politike agira, turafise King Umurundi, turafise n'abandi benshi ndondeza amangetengete mpora ndamubona we arafise icyaharanira birumvikana ibyo avuga. Ariko niba jewe nkunda Pacifique nkakunda gukurikirana ibyo avuga, none Pacifique ibyo avuga nibishira kuri politike ninde bizoha igihugu muri twebwe? Mbe Pacifique azoba president? Ninatumwanya numviriza Pacifique gusa. Pacifique ndiko ndamwumviriza kugira ngo azombere president wo kuhindurira ibintu mu Burundi, cyane Pacifique ariko ampivyiyumviro byomfasha kugira ngo ndabe inzira njana imbere ko shikira ubutegetsi. Rero nico gituma tumaze imyaka irenga 15 je mvuga kuva 2010 abanyepolitike bagerageza kugira ico bahurirako. Haraje ADC ikibiri yagiye atacishitseko. Haraza 2015 haratangura imyiyerekano, haraza za senarede, haraza imigwi myinshi yagiye iraza, ariko byose bikarangira bisambutse. Isambuka ryabyo byakomeje nde CNDD-FDD. Rero nico gituma twari dukwiye kuraba ngo tugire iki kugira ngo tubishire ko kaburungu ibyo bintu ivyabaye mu minsi heze. Bo biracitse sinzi ibibaye kumbure ugume hafi mu kanya urasubira ugaruke gusa nugaruka. Okay, uragarutse vuga.
rero nicyo gituma ngiza gufata umwanya muremure rero nagomba kuvuga ni igikenewe muri iki gihe cyacu ni uko amakosa yabaye mu baraba bategetsi abari mu gihugu cyangwa abari hanze y'igihugu igituma badahuza nico dukwiye gukosora. Ubikosora rero tugire gute? Dutandukanye umunyepolitike ari angaje n'umuactiviste social. Kuko mu makarorero je ndashobora kwizera umunyepolitike numvise ivyo avuga. Jewe nkaca nibaza ko umenga uko ndamuzi muri kahise nkabona umenga aracyari umuntu ashoboye kumpindurira ibintu uko ndabishaka. Ariko ubushobozi atabuharanira atabivuga atavyiyumvamo. Rero je icyo mbona twebwe nk'ugwaruka ntibikenewe ubwa mbere ko tugenda turugwaruka twenyene kuko burya birakenera ko agashitsi mu gwaruka kabamwo abantu bafise icyo bazi muri kahise canke muri kazoza abantu babize abantu hari icyo bafise bazi gufata intumbero muri politike bakavangana n'ugwaruka imbere hakaza umuntu afise ubushobozi bwo guhuza abarundi umuntu afise ubushobozi bwo kumenya ikintu gikenewe neza ikihutirwa muri iki gihe turimo n'icyayi. Jewe n'ukuri mu mbabarire umuntu yoba avuga yuko agomba kuza guhindura ibintu mu Burundi abo agomba ngo atabare abatutsi canke atabare abahutu uwo muntu niyobazanye inyifi y'ikibazo kiduhanze kuko hano ikintu kiduhanze hano twebwe nk'abarundi ni ikibazo c'ubutunzi c'ubutungane ikintu gisinzi kazoza kacu nk'ugwaruka tutabona iyo tuja twese umenga uwari wowe wese ari mu Burundi yifuza kukivamwo aje kuba hanze. Umuntu Burundi bukeneye ni umuntu afise mu mutwe ko ashaka kuza guhiteka mu Burundi ku buryo yumva ko aho gukorera ibintu aho kugira ubuzima bwiza ni mu Burundi gusa. Uwo ni umuntu dukeneye ategereza kwitanga akaja imbere yacu azi ko aje guhuza abahutu n'abatutsi ugwaruka abatwa uwo ari we wese uko yiyumvira akavuga ati ikibazo ca mbere ni cy'ubutunzi kuko iyo mu nda haraye inzara cavyuka inzigo. Umuntu avuga ati nshaka guharanira ko abarundi batera imbere bagatera imbere mu butandukane bwabo uwo muntu vy'ukuri turakwiye kumurondera muri aba bantu nyene twebwe nyene tukamutanga tuti twitangire imbere cyangwa uwiyumva muri twebwe yiboro navuga ati jewe ndashobora kuja imbere tumwavariye tumurabe tuvuge tuti none wewe urabishoboye uriwe canke nturiwe abanza tubwire icyo agiye kudukorera hanyuma tumushigikire tubwire icyo dukoze kwama mu imigambwe icyo yatumariye n'ukuri jewe ku ruhande ndimwo mvuga nti imigambwe tuzoyitegura twashitse mu Burundi muho dukwiye mu mvuma revolutionnaire y'ivyiyumviro cyo kunywanisha abarundi nico navuga murakoze. Okay, urakoze cyane uvuze ko gihambaye kandi navuze mu ntango ko abantu batari muri politike no kureka ko batari muri politike muri kabita uruko nyene kuko burya ndavuga gutakara kuri revolution française ko abantu bayikoze bayifashije ntibari abapoliticiens ane bari nk'abanditsi kumbere ntagiye kure cyane ngiye muri South Africa ijya apartheid mu bantu bayigwanije n'ivyo harimo ANC nk'umugambo politike n'indi migambo yari adjacent bajya ba Nelson Mandela na Steve Biko n'abandi mugabo n'abandi nka Desmond Tutu yari muri clergy harimo abamizisiye bajya ba Miriam Makeba barakidube twakundira imbo ziba no kuziririmba harimo abanditsi harimo umwanditsi umwe yitwa Nadine Mwegeto Nadine yagendana na Mandela cyane mu nyuma hariho mbere n'aba athlete bye n'abasho kugira nk'abakinnyi b'umupira cyo kugenda ahantu bakerekana sinye ndibuka ko bagiye no muri New Zealand bakanka gukina aba New Zealand atindukana n'umugabo wa apartheid harimo abantu muri academics bajya bari ku university barabafise vyiyumviro nka think tanks bagatera vyiyumviro mugabo ateko ngo bonde vyicaro ariko bagaterera muri iyo lutte mugabo abapoliticiens bagomba ku igihugu n'icabo sibubone wanishatse twese mugane bagomba gufata rendez-vous. Voilà, merci pour your contribution. Nizere ko aba jeune iyo challenge muri ko murayumva ko mukeneye kutuzanira a new blood.